Hari mu ndwi iheze igihe uwuserukira ishirahamwe ryitaho impunzi ya SER mu karere ka Kasulu yari yagendeye impunzi ziba mw'ikambi ya Nyarugusu, asigura ko impunzi zitegerezwa gufatwa neza kuko ubuhunzi budatuma umuntu atakaza ubuntu. Kila mtu ana haki ya kuweza kuomba hifadhi na kupata ukimbizi katika nchi yoyote ambayo amekimbilia, na hili si swala la mjadala. Wakimbizi wanaokimbia lazima wapewe usalama wa kulinda haki yao pamoja na heshima yao. Haitakiwi mtu yoyote kuweza kurudishwa katika nchi ambako usalama wake na uhuru wake uko matatani. Aya majambo yakiriwe n'urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi mu makambi yo mu karere k'ibihugu vy'ibiyaga binini CBDH Vicar. Leopold Sharangabo, icegera c'urongoye urwo runani, avuga ko ivyo bituma ivyegeranyo batanga vyerekana ko ari vy'ukuri, aho vyerekana amabi atandukanye akorerwa impunzi ziba ku butaka bwa Tanzania. Muri CBDH Vicar iyo ngingo ya HCR yo kwemeza nayo ko leta ya Tanzania ihohotera impunzi, twebwe twarayishimye kandi turanayishigikira. Byaturetse ko mu rugamba turimo kurwanya ihohoterwa ry'impunzi mu makambi, mu maraporo twagiye turatanga, turabona ko tutatamba twirorera ko hariho n'amashirahamwe akomeye yaba HCR canke n'andi mpuzamakungu aguma yemeza neza ko ivyo tuvuga ari ukuri. Ariyo mpamvu rero twebwe dushimiye cane HCR, mbere tunayishigikiye, tuyiteye intege cane cane mu kwerekana aho ihagaze mu bijanye no gushigikira amasezerano y'i Geneve yo mu 1951, cane cane mu ngingo ya 33 ivuga neza ko ata gihugu na kimwe gifise uburenganzira bwo gusubiza impunzi aho yaje iva, cane cane ko ishobora guhura n'ingorane muri ico gihugu. Kandi tukaba tuzi ko mu Burundi amahoro n'umutekano by'ukuri araboneka. Turacumva abantu batogwa ibiziga, turacumva abantu bicwa, turacumva abantu bahohoterwa. Rero mu gutaha kw'impunzi ntabwo byenda kuba ku nguvu. Ariyo mpamvu rero twebwe dusaba HCR kubandanya muri iyo nzira, idatewe ubwoba n'ikintu na kimwe, ikavugira impunzi kuko yahamagariwe kuzivugira, yahamagariwe kuzifasha kugira ngo leta ya Tanzania izotinde yisubireko, ihagarike ayo mabikorera impunzi. Bamwe muri izo mpunzi ziba muri Tanzania ntizihengeshanya gusaba ko zorungikwa mu bindi bihugu bibanyi na Tanzania aho bashobora gufatwa neza, ariko abategetsi ba Tanzania bakaba batigeze babibemerera.